PSV Eindhoven bamaze gutsindwa na FC Barcelona ibitsindo 6 kuri kimwe, bamaze gutsindwa na Arsenal ibitsindo 2 ku busa, bamaze kunganya n'umugwi wa Pafos. Aho ugerageje no kuraba mu nkino zose bagiye barakira, izo bakiriye nizo bagirageje kunganya. Bivuze gusa Olympiacos ubukomezi bwabo buri iyo bakiriye bari muhira. Kandi aho nyene iyo bakiriye bari muhira si bica bisigwa ngo nuko ngo baza kugira ngo amahirwe goronka intsinzi. Akumva. Ahubwo intsinzi kuri bo nukunganya. Rero umaze kugaragaza performance zitandukanye nk'izi tuko turabona ngaha banganya n'umugwi wa Pafos ubusa ku bundi, aho bari bakiriye ugo rukino bakongera bakanganya n'umugwi wa PSV igitsindo kimwe ku kindi. Ibi nimwe bitwereka yuko Real de Madrid gutsinda no mugwi wa Olympiacos ari ibintu bisa nibigaragara kandi binakenewe cyane ko Real de Madrid bakagutakaza urukino rwa UEFA Champions League, babaye nk'abasubira inyuma gatoya. Rero birasabwa yuko rero bategeze kurondera amanota 3 vyanka vyakunda kugira ngo bisange mu mwanya mwiza kandi kanatsinda bongera bagarukana icizere canke n'ivyishimo mu bakunzi babo ndetse no muri staff yabo muri rusange. Ni nakakojyo keza ka Xabi Alonso kugira zimwe mu mpinduka atweretse kubera yuko inyuma yo kumara igihe kirekire bamutora ko tunengenenge mu dukosa. Wowe Xabi wagize iki bimeze uko? Nizera yuko ibivugwa ku binyamakuru abibona canke ibimuvugwa ko nawe nyene avyumva uko byiwe bwite. Mfise icizere yuko rero uruno kino rwa Olympiacos nigo rukino Real de Madrid tuza kubonera ko ati mbese Xabi ibimaze imisi bimuvugwa ko aravyumva, tuza kwibonera mu kibugu kuraza kubikora. Mbese Real de Madrid muri rusange abakinyi barumva ibimaze imisi bikorera bavugwa ko canke agashavu kari mu bakunzi babo barakumva barakitayeho. N'abakinyi ba Real Madrid bwabo twaravuze Fede Valverde, turavuga umukinyi yizwe kwizina rya Enrique, ya Vinicius Junior, Rodrigo, nabo bari bafite agashavu nako katagira ukangara bavuga bati numereza nta kuntu usohoka muri equipe itware Madrid ukatonde mu mereza. Nivyo cyane. Uravye Olympiacos ni umugwi novuga ati uri mu kibanza ca mbere hariya mu higanwa ryabo basinzwe banakina hariya muri Greek mu Bugiriki. Abakinyi bafise si babakinyi novuga ati bo bamazina botera n'ubwoba cyane ku mugabane Buraya. Botera n'ubwoba ndetse ku ruhande rwa Real de Madrid. Je muri rusangirire mbona yuko n'urukino ruza gutuma Real de Madrid bongera kwigarukana icizere muri rusangi bo kuri bo nk'abakinyi bongera bagarukana n'icizere mu basanzwe babafana bakurikirana ndetse no mu burongozi bwa Real de Madrid. Babona ati impinduka twifuza kuri Real de Madrid yanagaragaye kandi nizera ko na Real de Madrid bategeza kuza bagatanga performance nziza kuko numugwi mukeba wayo batsinze 6 kuri kimwe. Nabo bategeza kuza bakina bavuga ati natwe twereke mukeba wacu yuko natwe dufite ubushobozi bwo gushobora gutsinda no mugwi Olympiacos tuyifatiye muri rusange. Novuga ati rero nukino uza kuba rufite ico rusiguye cyane kuri Real de Madrid ndetse no kubakunze ba Real de Madrid. Defos no musa yavuze neza avuga ngo equipe yitwa FC Barcelona yatsinze equipe Olympiacos bitandukanye kwa kimwe hariya. Ati niko kajyo kumva ngo equipe yitwa Real Madrid nayo igiye igakora ivyo abandi binovuga ngo bakorera equipe yitwa Olympiacos. Ubwo Defos no musi tumaze ko tubona ko imigwi novuga ngo ikarira equipe yitwa Madrid itabikarira Barcelona. Barcelona nayo iba ikarira usanga ari ibintu vuga ngo biba bihushanye kandi bavuga ngo mu ngwiga rya Champions League naho ko barakagwe kameze gute kavuye mu gihugu cari yanye aza gukorera surprise ugasanga urukura tsindwa kuma equipe ya Karabag yazibikorera Chelsea. Urakoze cyane. Karabag yazibikorewe kuri equipe yitwa Chelsea kandi abantu bari bayiteze ko bumva yuko equipe yitwa Karabag yozigatsinda nka equipe yitwa Chelsea Blues. Uno munsi imigwi yo mu Bugiriki canke imigwi yo mu yandi mahiganwa uza gusanga hari umufana abateye ubwo bavuga ngo niko kajyo ko kubona duhura na equipe yitwa Real Madrid ukabona izajya Vinicius Junior ukabona izajya Jude Bellingham bakire Mbappé Rote amazina akomeye yo ko n'abakinyi ukazisanga wanashaka zino nkino imigwi imwe izawukina zino nkino ivuga ngo nje kurondera isoko nini genza neza atinde equipe yitwa Real Madrid jera sindi gitsindo ndaronderwa n'imigwi natwara equipe yitwa Real Madrid. Ego uno munsi Defos equipe yitwa Real de Madrid nabonye igenda gufite amazina atandukanye no munsi za kuba nabonye bakina shoko kutaboneka azajya tipo ku rutuno munsi bazakunisha witwa Anderunin nakabazo bavuga ngo kana anagwaye hariya mu nda witwa Daniel Sen nawe nyino munsi ntaza kore karaboneka izina rya Eden Militao bari mu mvune barabizi ngo masusu n'ivyo ratawe nyimerezo umugabo nawe nyene ntabwo aza ko bari Carvajal mu mvune David Alaba na Antonio Rudiger ntabwo aza ko hari uno munsi ntako twoshaka twumva surprise yoshobora kuba ikaboneka ku ruhande rwa wino equipe Olympiacos igatsinda equipe ya Madrid ubwo bushobozi bushoboka ko bwo buboneka ko
Real Madrid ishobora kuba inatakaza. novuga ati uri kuraraba ekipe ya Real Madrid ibihe imaze mu minsi novuga ati benshi bagenda baraba bakavuga ati mbega Xabi Alonso nta bibazo yoba afitaniye n'abakinyi rero novuga ati urukino rw'uno munsi n'urukino ruje ruza kutwereka iyindi shusho iri hagati ya Xabi Alonso n'abakinyi biwe kuko uri kuraraba benshi barakunze ku minsi kubivuga yuko hoba hari ibitagenda neza hagati yiwe kuko uravye nko ku rukino baheruka gukina na Elche umukinyi Vinicius Junior yamushizemo nginji yasubiriye rero benshi baravuga ati umumenyereza uri kuramuraba hari ukuntu ubona neza ko hagati yiwe n'abakinyi hoba hari kana katameze neza rero novuga ati uno munsi nigo rukino rugiye kutwereka ati mbega Real Madrid bimeze gute indani mu mugwi bimeze gute kuko turakunze kenshi kubibona iyo mugwi harakabazo kumumenyereza n'abakinyi ugasanga umugwi utakaje nk'inkino wavuga ati izi inawe n'urukino ntibari kurutsindwa bari gushobora kurutsinda rero naho ububona nyene ari ibintu biba bigoye ndabona neza ko umunsi Real Madrid niyo shusho igiye kutwereka hagati y'abakinyi no mumenyereza ico bacihishije inyuma rero ugiye kubiraba ego Olympiacos no mu gusanzwe ukomeye mu kiya gihugu ni nawo wa mbere ugeza muri kino muri championnat y'Ubugiriki ni nawo mu usanzwe keshi uzuraseruka muri nkino za Ligue des Champions rero kuvuga ko yo hagarara imbere ya Real Madrid iheruka gutakaza urukino rwa Liverpool na iriruka ivuga ati turabe kuntu turondera amanota atatu kugira ngo dushobore kuba mwaya migwi myiza ya mbere novuga ati ni ibintu biba bigoye ku mugwi ubumenyereye ihiganwa nka Liga nafise ibikombe byinshi vya Ligue des Champions ariko tugiye kuraba kuntu abakinyi baba bameze ubu mu minsi birashoboka gushika ugasanga turatangaye bivanye n'ukuntu abakinyi baba bavuga ati turabona umumenyereza ntitubaye neza ugasanga bibaye nyene turatewe surprise y'ukuntu biza kutwereka ishusho ibisanzwe hari muri iki gihe ariko ni ibintu biba bigoye cyane ku mugwe ubumenyereye ihiganwa nka Liga Houston imbere ko tuva kuri rukino rwa Real Madrid nino equipe Olympiacos twavuze ibitandukanye twavuze umubara atari mwiza wabakiye bamwe na bamwe novuga muri vestiaire harimo n'ubuyobozi bw'ino equipe itwa Real Madrid uvuga ko batishimiye itwa Xabi Alonso umwe n'umwe bashaka kuba bona muri kurana numvise ibinyamakuru canke ababivuga bavuga ko mugiye ushaka gutakaza kuri equipe Olympiacos ariko bamurindiriye ko ibaro kino vuba banamurindiriye ko kuno munsi uno munsi Olympiacos kumva ko twumvise mu ubuheruse Fede Valverde witwa Jindebere na kuwitwa Vinicius ariko bari banatangwe hanze ku rukino rwa Elche batagutsinda ngo banganye ibitsinda biri ku bindi ubwo witwa Xabi Alonso niwe kuba yumva amajambo avugwa niwe kumva ko niyatashira ko yigenza neza ku rukino rwa Olympiacos ashaka kuyirukanwa niko kaje ko twumva ko witwa Xabi Alonso kuno mugoroba Houston yashaka ko karakora agakora yamazina komakomeye tukumva izina rya Vinicius Junior riko ratangura mu kibuga izina rya Kylian Mbappé ryo risango riri hari Fede Valverde akamagarukana kuri muri ya mediane yiwe nziza gakina neza uno munsi niko kayo kumva ngo Xabi Alonso yihindure Vinicius Junior mugarukane nk'umukinyi w'umutitere canke atakwibandaneza muri yanze ko twamaze ko twumva ko n'uwitwa Xabi Alonso ari wa mumenyereza novuga ngo nawe afunze mutwe avuga ngo je mfashe decision ari decision nyine yiyo ntavuga ngo bariko barankorera ko ngomba kuvuga inabiriya niko yo kumva ngo Xabi Alonso agaruka zajya Vinicius Junior ubakiba batitire muri equipe yitwa Real Madrid tuze ko tubona warashaka umusaza kuboneka ku mugoroba no munsi ni navyo nahereye mvuga ko bwana Ridike navuze jambo rivuga riti burya Xabi ibiko ravugwa ngo ku binyamakuru canke ibiriko birerekanwa bimwega nawe nyine ubwiwe arabibona ivyo atabona navyo aravyumva bavuze ko ari umuntu afunze mu mutwe rero Xabi urukino rw'uno munsi ni urukino ruza kutugaragariza ati mbese ibyo bavuze naravyumvise ngiye kubikorerako nimba baravuze yuko umengo hari ukutumvikana hagati kwanje n'abakinyi kandi bakagerageza kuraba kutumvikana kuba kuva guki uhere
were nko kuri Vinicius ntashobora kwishimira Xabi Alonso bivanye n'ukuntu amukinisha nubwo bishika kamutanguza ugasanga amusohoye urukino hakigeze aho Vinicius Junior agomba yerekana ivyiwe agomba afashe umugwi wa Real Madrid ugasanga Federico Valverde kamukinisha ku kibanza wenyene ubwiwe nawe nyene atishimira nkaho umenga karamuhindurira poste ivyo byose ni ibintu rero nizera yuko bituma twumva ngo nimba Vini atishimira Xabi biva kuri ivyo nimba twumva ko Federico Valverde atishimira Xabi biva kuri ivyo nimba Endrick atishimira Xabi biva kuri ivyo uno musi baza guhura n'umugwi wa Olympiacos no mugutakanganye kuri Real Madrid utobuza yuko Xabi yotanguza abakinyi nka ba Brahim Diaz canke Endrick Felipe canke abandi bakinyi batandukanye nabo dusanzwe tumenyereye ariko nizera kandi ko rugo rukino Xabi ateguza gutanguza abakinyi bakomeye cyane yizera 11 de départ yiwe nziza cyane yashobora gukoresha ku mugware wose ukomeye kubera yuko atifuza gutakaza urukino uko vyogenda gose kubera yuko hari nkino ziheze zinyuma zamuhaye ishusho mbi imbere y'abakunzi ba Real Madrid canke imbere y'uburongozi bwa Real Madrid iryo shusho rero yifuza kuyifuka yifashishije urukino rwa Olympiacos rero bimusaba ko ategeza gukoresha babakinyi 11 biwe beza bashaka kumuha umusaruro mwiza si umusaruro mwiza gusa uretse ko samanota 3 gusa kenewe ndetse n'ibitsindo vyinshi kugira agaragaze yuko ubwo bushobozi abufise bwo gutsinda ibitsindo bigira kuri 4 canke 5 yemera convince neza cyane rero ivyo bikenewe muri ubwo buryo nataza kubikoresha niyaguma agihagaze kuri gwa cagihagararo ciwe ati jewe Vini ntegize kukwereka ko jewe mfata ingingo nk'umumenyereza ndumumenyereza nawe Vini uri umukinyi nshobora gukora igishoka cyose canke ico nkeneye cyose ku bwawe rero ni yakomeza kubikora muri burya buryo tuza kubona ati bwa bundi Xabi so gufunga gusa mu mutwe wako hari na brother affair irimo hagati yawe n'aba bakinyi ba Real Madrid agomba kubereka ko yari umumenyereza afise guhitamwa cyagomba cyose gusumba uko yokora ico umukinyi wewe ubwiwe amufasha kandi Xabi nakabise kintu kivuga gite Xabi nta experience ndende aragira mu bintu by'ubumenyereza kuko avuye muri Real Sociedad B aje muri Bayer Leverkusen nta nabantu baba star yigize asangayo ahasanze ba Florian Ruiz kandi babaye beza ku ntwaro ya Xabi Dijare afise bwa bumenyi bwo kumenyereza abakinyi babaye kubasha mwe explicana kati mwebwe ntimwumve ko muciriritse umve ko namwe mufise ubwo bushobozi bwo gutsinda zi Bayern mufise ubwo bushobozi bwo gutwara ico gikombe ariko abakinyi nka Mbappe wumva kati Mbappe je ndi mu mugwi ndashobora kuvuga ati ngombi kandi kigakugukonye n'umumenyereza Xabi ntaragira experience kumenyeza abantu baba star nka Mbappe ba Vinicius Junior rero no musari muri Real Madrid niyo mpamvu tutegeza kubona yuko hari ukuntu ivya Real Madrid biko yamugora kujera kubera kwa hasanze abastari nka ba Jude Bellingham ba Federico Valverde bamaze gufatisha ba Kylian Mbappe ba Vinicius Junior uno musi Vinicius Junior ategeza kuvuga ati jewe sishobora kongeza amasezerano z'abakifata ukuntu mu gihe kandi na Real Madrid yifuza Vinicius Junior cyane gose rero muri rusangi rero novuga ati Xabi twabimuhora cyane ariko biramusaba ko nawe nyine ategereza kwiga hari ba Carlo Ancelotti nk'abamenyereza bamukuriye kandi kanatsinda banamumenyereje mu migwi itandukanye ndetse no mu Real Madrid yaranawuciyemo nk'umukinyi azi filozofi y'umugwi wa Real Madrid azi muri rusangi cyo yifuza gushika ko cy'umugwi wa Real Madrid umusaba nibaza rero yuko nimba yotanguza hanze Vinicius Junior akaba ari muri bimwe byo mufasha gutanga umusaruro mwiza nk'uwo Real Madrid wamutumye nico bikibazo kuri Real Madrid ariko kumushira hanze Vinicius Junior nk'umustar kanatsinda Real Madrid bifuza kumongeza amasezerano ngo agume mu Real Madrid en plus ko gushira hanze Vinicius Junior ni kuko kuratanga n'umusaruro mwiza kuri Real Madrid basi twumva ati Xabi yamusize hanze ariko ico twamutumye mu mugwi wacu arakiduha tumve ko ari ibintu bisanzwe ivyo byose rero ni ibintu mbona ku bwanje ko Xabi bishobora kumukorako kandi bikanamukorako bisunze Vinicius Junior uri kuramusohora uri kumutanguza hanze kandi uretse ko kuramusohora ukura namutanguza hanze nta n'umusaruro mwiza ukura duha Federico Valverde ntakwishimiye kuko kumukinisha ivyo atagomba ntashobora no gutanga umusaruro mwiza twari tumwiteze ko kubera kuko umushira hana atishimiye revyo byose turabishira mu rutonde rw'ibituma twebwe Real Madrid tutaronka umusaruro mwiza ivyo byose rero bitegerezwa kumukora ko Xabi Alonso tugenda tubirangiza de force match tuze ko twitega kwiki mu bitsindo byo kuba binaboneka kuno munsi equipe Olympiacos twavuze ibitandukanye twavuze ivyo tumanavuga ngo witwa Xabi Alonso ashaka ko yigenza neza turavuga n'amazina atandukanye izina yitwa Vinicius gushaka gutangura Fede Valverde equipe ya Real Madrid kuva muri Spain kaja muri mu Bugiriki bivaye n'ivyo twavuze vyose bivaye tuze tukabisha ku munzane kubona equipe ishobora kugaragara nk'ibitsindo bingahe nawe tuvuga ngo exactement ngo ibitsindo binabiriya bavuga ati ibitsindo biri hagati na hagati ukuna kuriya canke binabaye ngombwa ukanabishira ko nawe uvuga uko vyumva novuga ati ugerageje kuraba ibitsindo novuga ati naho biba bigoye
ariko nk'ibitsindo bitatu gutyo Real Madrid irashobora kubitsinda, ariko urabizi football nyene y'iki gihe ifise irindi banga ryayo. Nivyo namye mbwira abari hano tuburya rero ibi bintu bakora byo betting ati mubigenda mu bukebuke ati ifise ibanga ryayo riyobeye. Kurabona ngejo nta muntu n'umwe yashobora kuvuga ati ikipe ya Bayern Leverkusen yozi gatsinda Man City. Rero ni nkuko nuno munsi dushobora kubona Olympiacos ikigatsinda Real Madrid benshi bagatangara, ariko navuga ati Real Madrid irafise amahigwe uyu munsi yo gutsinda kugira ngo irondera amanota, kuko urabona iheruka gutakaza urukino rwa Liverpool. Rero navuga ati ishaka uno munsi gutsinda ibitsindo kugira ngo ironka amanota 3. Ironke nuvuga ngo amanota ashakura 3 nuko kabisa bimeze kuvya Real Madrid. Ni urukino nuvuga ngo tuzogaruka tunavuga ko ibizoba vyanarubayemo, nuvuga ngo ku munsi w'ejo tubinjiramo ibitandukanye, ariko twivira kuri Real Madrid nino equipe itwa Olympiacos. Andi urukino ruza kuba rutasanzwe, urukino ruza kuba runabera hari ku kibuga ca Emirates Stadium hagati equipe yitwa Arsenal nino equipe yitwa Bayern Munich. Ni urukino ruza kwegwa n'umuhagakizi yitwa Marco Guida witwa Alejandro Di Paolo nawe aza ari muri VAR. Urukino rurindiwe n'abantu bari bake kubera ko uravye ni match zose ko zibiri. Uwa mbere equipe itwa Arsenal niyo ya mbere muri championnat ya ndavuga ya Premier League, wagenda muri championnat ya Bundesliga. Equipe novuga ngo nayo ya mbere Bayern. Nuvuga barafise ahantu bahuriye, bafite ibintu bihuriyeko. Ndibuka Pepe Guardiola yavuze neza, aravuga ngo turizeze yuko umunsi umwe tuzobona equipe itwa Arsenal itsinze igitsindo. Hana gutsinda igitsindo. Mu gihe equipe itwa Bayern Munich nayo nyene nayo yari yakoze ibintu nuvuga ngo vyiza uherutse akora nuvuga ngo ibiheru bidasanzwe, kuko uravye no munsi usanga imigwi ikiratsinda wa mbere n'amakipe uko asabirwe ko naraba afite nuvuga ngo n'abakinyi batandukanye. Abari kino kugeza muri kino gafite ibitsindo kuri 5 muri Champions League, Martinez ashika kuri 3 na assist, Barudi afite ibitsindo hariya. Ariko dakeneye ni ningino wanashaka bamaze kuba banahura. Ikipe itwa Arsenal bamaze gutsinda inkino kuri 4, banganyamo 4, hama ikipe itwa Bayern Munich itsinda muri inkino kuri 8. Yuso no munsi hagati ya Arsenal nino ekipe ya Bayern Munich tujanye n'ibindi bitandukanye tuvyinjiramwo abakinyi bafise urukino kumengo no rumwe rukino barudasanzwe ruza guhuza imigwi itandukanye ikomakomeye. Icyambere ya mbere twemeza ko ari wari afishe ikomeye gusumba izindi afishe ku mugora w'uno munsi. Umugora w'uno munsi hari inkino nyinshi cyane zitandukanye, ariko urukino rusa n'urukomeye cyane, ubona yuko ari urukino representable cyane gusumba izindi zose. Ni urukino rwa Arsenal ndetse na Bayern Munich. Ni imigwi yose igera kuri 2 isa iri mu bihe vyiza ikiritwarana neza, ndetse no ku rutonde rwa UEFA Champions League uza gusangana hari inakurikirana. Bayern Munich bafite umwanya wa mbere n'amata 12 mu gihe Arsenal n'abafite umwanya wa kabiri n'amata 12, banganya amanota ndetse n'ibitsindo banibise ko hari abiranangana ibitsindo 11 ku kindi. Rero n'urukino ruza kuba rudasanzwe cyane. Ni Arsenal ihagaze mu mwanya wa mbere muri Premier League, ni Bayern Munich ihagaze mu mwanya wa mbere muri Bundesliga. Baza gukina mu mwanya wa 4 zuzuye. Baza guhura buri ruhande rw'umugumu umwe wese, baza kuba badafise bamwe mu bakinyi babo, kandi uza gusanga abakinyi beza ngenderwako. Arsenal baza kuba badafise Gabriel Magalhaes, baza kuba badafise Victor Gyökeres, baza kuba badafise Martin Odegaard, baza kuba badafise Kai Havertz. Aba numero 9 babo beza cyane bafise bagira kuri 2 ntibaza kuba bagaragara muri runo rukino. Ariko kandi ku ruhande rwa Bayern Munich baza kuba badafise Luis Diaz